manigazo. Salama mane. Murakomeye mane nuse kungora ko corona yarateba. Ase kungora ko chinganuza corona mane. Ubu nuku. Maniga. Fanya huku. Nawe. Manigazo. Vipi sasa nani? Kama kawa. Na mimi nashukuru kabisa. Ngira kuchama. Unaniona mane? Nakuona. Sasa mane. Tuvuge Kirundi mane. Sawa. Ngomba tuvuge utuntu nyene kugira ngo mane duteze ururimi rw'ikirundi mbere mane mufashe mane murabizi namwe Sawa. Murazi Kirundi mane ubu n'abajama bose ndababonye usanga bivugira ngo biriya na biriya mugaho gutomora Kirundi ugasanga babicisha kuratanu mane Sawa. Namenyene mane aba mane nakomanda babaze mane bega none hajya iyo umuntu avuze ngo umuntu adandaza amakara baca bamwita gutega mane mu bisanzwe nacutora amanda kubaza ego mane uri iki wewe kwanza kuje utubaza ibibazo nk'ivyo vyose ubona ico nambaye maniga ko ari ikintu nyene cy'umuntu umenyesha makuru avumye mane ubusigaye ndimumesha makuru iyo ngata wambaye iyi singata mane ikiri ikintu iyi microphone nayo ubona ari ikiga mane ukorera he mane ukorera ngora kuri Yakini TV Burundi hagwa iki kuri Yakini TV Burundi dushirako amafilime n'amakomedi tukaza turatwenza abantu manura zo kugurura beko mane turavumye mane nene ni microphone dakora kuratani aye nisigura mane iyo ufashe nk'ikintu cy'amajwi ubwo nyene cyakibijana muri studio bakaca bavyumva bose mane are nk'ubu turi muri studio bureba turi muri studio maniga ntubona maniga nka aye no kuvuga iziriko ndavuga byose biri muri studio maniga sasa mane bla kuratana bla ariko nagoma ndabasabe mane reka tuvuge gatwe tube turasokoza nyamaniga ugitoye mane uburu umuntu wiswaga avyibushe mane maniga sokwe nirutse inzu itagira umuryango imyugariro kirakunaniye sokwe nirutse inzu itagira umuryango umusozi kirakunaniye maniga ima ndaguhaye ima none maniga none sinaguhaye ima kwishure irigi okay ikindi sokwe nirutse minyura gihugu minyura cyane mu gitora mane jewe nagiye kwiki Kirundi mane ubu nakinonosoye mane minyura gihugu kirakunaniye sokwe minyura gihugu umwatetsitsime ima turaguhaye mucha mu mikita gitoye jewe ego mu mikita gitoye muri kiratu ndakiguha ibarabara impa oya sico nivyo mane vuga gwawe nabuze umusiportive jewe oya sico ni ibarabara mane reka tubandanye bane beka ndakubaze ari umuntu adandaza kwibotike jewe ngiye kugura utuntu kwibotike mane kirakunda kunanira nkabura uko no kivuga beka umuntu adandaza kwibotike bamwita gute mane Buji kirakunaniye umuntu adandaza kwibotike bamwita gute bamwitwa botike manigazo chukua sana wewe unaweza sana wewe kabisa bamwita boutique bamwita boutique sokwe nirutse mutwa mbona mutwa mbona ndabereka ko je nizi Kirundi mane mutwa mbona turi uko niko bishuraga mane wewe warawe Kirundi mane wewe wishinga gukubita bijya biganja mane ariko Kirundi we ntacuzi reka tubaze manigazo kambele sokwe nirutse mutwa mbona tuboka kumenyo aragitoye mane chukua tano nakupa kontakte bana chukua kontakte hatari manigazo jamani indagara bazita gute wamaze kuzivuga indagara mani indagara mani reka tubaze indagara bazita gute gamani injanga
aragitoye sikatani peti kati kwa corona Ofisa gatoya. Harabizi man anaweza huyu auze ule mtoto huyu nakubali sana wewe man Ubureni jewe ugetsweho. Okay Unije ndabitora. Okay ndagitora jewe Nuwani jewe. Jewe Maniga manigazo Ya man. iyo bukiye mu gatondo bavuga gutega maniga Chogi peti nane Oya mu gatondo hakiri kare mu gatondo bavuga ntacho ushobora wewe toka huko wewe Bishobora. Manigazo peti yangu yo bukiye mu gatondo bavuga gutega mane bukiye mu gitondo mwaramutse aragitoye Reka turubaze urupeti nane gwishika gucwa miganza ntiruzimana kuri bikofera man kuri bikofera man kuri bikofera man Je uranzi ho. Reka mande ndakubaze man none ndakubaze mwijoro mu gicugu gisigura iki Mu gicugu. bavuga kare mu gicugu kiba gisigura iki Mu gicugu. None numva kari uruntu rw'urukoko rujyana kandi rutinyitse gurucugu. Reka tubaze kare gapeti man agapeti karaciye ubwenge mwijoro asigura iki mu gicugu bisigura iki nuba ni mwijoro hagati chukua tano yangu peti yangu huyu anaweza sana huyu Nakuja nduru nukuru baru Manika manigazo ubu ngira ndabaza ikintu chukua tano sasa chukua huku na wewe huku na wewe turasokozanya turabandanya Manika manigazo gira soka tamobwa ubu rero ni jewe gomenda kubita umutwe ego gira soka tamobwa naganga kumushatsi ubu jewe chukua tano dogo chukua tano huyo ubusa ndaguhaye sufuri gira soka tamobwa Manika manigazo gira soka tamobwa reka ndakubwire reka ndakubwire barira peti yangu none wawe Wenu chanyi na sokuru la kiramunaniye umva yo agahanga kimbwa anakita Maniga huyu anaweza sana kabisa wewe unarekuza gitwe wewe gitwe na kikofero na kichukua pale wewe toka huko ingofero jene ikuze nabura toka huko Manigazo gendurondere babanyokuru basokuru myicarane bakubwira karanga katera yego mani ico gipeti nani ico kivye nani je bagenda barenkeye mani je umusika ndi munyamuci ubiro munyamuci mani kuri munyamuci mane so wawe bamwita gute bamwita umuvyeyi uve Maniga bamwita umuvyeyi nakuze mubwire bamwita gute so ageze mu zabukuru muzehe muzehe Manigazo mumpiki ndagitoye umpiki mambone so wawe akuze ageze mu zabukuru abazukuru bamwita sogokuru ego bari bakimbwiye nanacibagiye chukua tano peti yangu Manigazo mama wawe basi ndababaza icoroshe basi mama wawe basi ageze mu zabukuru bamwita gute bamwitwa Mutamakazi kirakunani bamwita gute bibi hiyo ni lugha ya wapi kabisa hicho ni Kirundi bibi mu Kirundi sikiliza bibi ni munyokuru ama rero ni nyokuru aragitoye Manigazo huyu mupeti sikia huyu peti anajua Kirundi huyu anajua Kirundi wapa jemwe ko uzokwegera ukanyigisha Kirundi neza akakwe sanzo ndanze peti Manigazo umuntu renga bamwita gute umuntu renga bamwitwa renga Muvuge ko nta gitoye bamwita gute nawe umuntu acuze renga byashara kirabananiye bamwita umudandaza w'imboga zirengarenga
Nachoke mani. Sawa. Maniga manigazo. Eh. Mwebwe mane nabonye mane kumenga mwebwe ururimi rw'ikirundi mane rurabananira cyane. Je ubu uye mane ndi mu journaliste ashoboye mane ndoza ndaza ndabigisha ururimi rw'ikirundi mane. Sawa basi maji. Chukua tawi sasa naenda. Unaenda? Utaonana. Ona, unaenda? Sasa acha niwaambie katu kadogo. Iyo umuntu aguhaye ikintu ucuvuga ngwiki. Dufate nk'ubu ndaguhaye. Akira. Merci bwana. Yo! Gana ni karata. Cyo gipeti nani? Merci bwana ni Kirundi. None sinavuze Kirundi ni Gana ni karata. Yavuze gushima. Iyo umuntu aguhaye nk'ikintu dufate nk'ubu ndaguhaye no microphone ucuvuga gute? Umpaye. Ncavuga ati urakoze. Chukua tano? Yo. Chukua tano. Yo. Nanje cyanda kwishura gute? Reka tubaze kwa rupeti nane kwishinga iganja mane. Nanje cyane ishura gute ambariye aturakoze. None wishura jewe. Ishururi. Nawe ucinyishura ati koregwa. Yo. Chukua tano peti yangu. Yo, nitangira sokuru. 30 ku 80. Yo, ndaguze amanota. 30 ku 80. Umva. Maniga manigazo. Mwanyibije. Yeah. Wewe. Reka rero ndababwira ikintu. Yes. Ndababwira ikintu. Sasa tunaenda.